Shimwe mufashe dukomera amashimana yacu, mufashe dukomera n'amashi n'umwungere wacu. Haleluya. Imana babare natinze kuza gushingira naye, ariko Imana ihabwa icyubahiro ko yabandanye indinda. Yesu nashimwe cyane. Inyuma y'Imana yapatse muri 2024 yaravuze ko na 2025 tugiye gutanga abatabaruzi badukurikira. Yesu nashimwe cyane. Kuri veya yo kubonane kwa gatatu naraje ngandara amakesha ndasenga kandi nasabye urushanye n'umugabo ararumpa ntamadishitse muhira nyene ndateka turaryama kuwa kane mwijoro. Yesu nashimwe cyane. Turyamye yambeba yahoriza mwijoro gamagara umwana waje gatwara ibintu byose mu nzu ikikorokera ku mugabo. Yesu nashimwe cyane. Iramusimbira ko ndayibona ikiriruka mugabo wo kubyuka wo kumbaza ikibaye yabyose dukubita n'umwana. Yesu nashimwe cyane. Yaradukwize uri kuranyarutsa cyane n'itwumva cyifisi yabyutse agiraho yabyutse basinye mbe maze kumubwa ko nyina mubwe ko nyene n'ingufu nyinshi kiragenda ho kubyuka ambaza ati nigiki kibaye nanjye naringemye gusa nene nayibonye ko umwana ari karariye. Yabyutse adukubita ngo tumukubise imigere n'umwana yaratubundaguye abandi bariko barakoma induru bavuga ngo bonane hanze nanjye nakoma induru ndira. Yesu nashimwe cyane. Narabizi umugabo aguma mbundagura nta nimwe yangirira ngo niko mfise umwana n'umwana ntiyamugirira imwe. Yesu nashimwe cyane. Yarankubise arankubita ngira abera nk'isase nk'ibitababanyi baraza barako mindura to mugoro wavumite nukuri kwibonane jibonane nayiriye nabariko ndashima Imana yuko ababarozi yarayibankuye. Yesu nashimwe cyane. Yarankubise arankubita turaryama nyene buraca bukeye abyutse nyene agiye ku kazi acambwira ngo niko bariki ngo nishimbe bango ndayita imbere y'umuryango. Yesu nashimwe cyane. Ariko akiri karankubita iyo mbera ndunguritse nk'ukuntu ntabwo mbani kumizunguruka ukabati gwisane nasize nke twaje gurira kiko mizunguruka ndavuga ntacyo bariko barankubita ubona kandi rero wabitumye mugananje inyuma y'Imana apotse kumaze asengeye ndazo urahavutse. Yesu nashimwe cyane. Nukuri barankubita ko mayira biriko mizunguruka kukabati kandi ariyo yabikoze. Yesu nashimwe cyane. Yari byabikoze byarambabaza birambabaza ndiyumvira ntiyari igiti ndayikubite naho mugabo ariko arambundagura sinari kuva imbere yiwe. Yesu nashimwe cyane. Ariko bukeye bwakeye nabonye imbeba zibiri zipfuye n'ubu ntambe banyimera ngarukira mu nzu ku mazi ndanakuye ngaho bansengeye ndashima Imana ko imedemere venisenge ihiye kabarozi kandi Imana yo mw'ijuru ihabwe icyubahiro imishingo uyu mwana wanje naje turi ayo mazi yarayikubise nawe yarapfuye akira hejeje kunkubita naciye mbyuka nyene niko ndarira no kuva amaraso nayavuye amaraso nta nimwe yigeze agira cyane fata ndabyuka ndavuga ati amazi nayakuye kwishengero ngira ndayamije ngaha mu nzu nimbura umurozi ntuzungarukire mu nzu yanje nimba nawe uri imbeba yizana ngaha nze kurara nsanga yapfuye. Yesu nashimwe cyane. Narayamije ndayamije hejuru ku mabati yose ndashira no mu muzi wanje bwakeye nsanga yapfuye. Yesu nabwo icyubahiro. abarozi turabicisha amazi yasa. Yesu nashimwe. Naje nje gushima Imana ku mwana mutoya ahora aririmba muri Sunday school. Uwo mwana umuncamake papa wiwe yahora ari umumizirima ariko maze gufata amasengesho nubwo yari yagiye ibintu vy'ikimizirima acara bivamo abaho nkuko nyene. Hama umusumwe ndahura n'umuntu ariko arasemera nyene uko nyene sindabihagararako ambwiye tusengera umwana wawe imwe mu y'ikimizirima iri kuri amaduka. Ndavuga ati Mana ego jemba mu kimizirima yo mwaduka gute kandi umwana aririmba muri Sunday school ahantu sengera cyandi bandaniriza ndigira ariko mvuye ku kazi bakama amakuru ati umwana yamye gusenga gato ishido ku mwana amakanzu yazanye muhira aguma ajya gusenga. Ndavuga ati Mana none jenda umukizwa kubera iki umwana yoja gusenga muhamizirima gize ndabaza se wiwe acambwira ati uramureka abandanye aja gusenga mugabo jewe ntivyampimbara gatoya
ikintu cyakoze nabandanije ndasenga kabisa, ndasenga ndabona ko ngeramiwe uwo mwana numva ntomwikura kweri, ndasenga ndavuga ati Mana, amasengesho senze ntabwo ahagije, reka nduge ku musozi mu Cibitoke. Burya mvuye ku musozi mu Cibitoke, icyo Imana yakoze, nyamwana ukuntu yaciye aza ngaha mu rushengero, haje abana bafise amashokora ku Noheli bari babahaye, baca baragenda muhira baramubwira ati wewe ahantu wagiye si ahantu, tora akajuju, twe baraduha amakado kuri eglize, baraduha amashokora bamusokwesha nyamwana acavuga ngo jewe ngo baramenze, ngo baramenda ngaho hose, ubu rero ngo ndabihebye. Ubu nyamwana rero akwijije ukwezi ariko araza gusenga ngaha, so nico shimira Imana. Yesu nashimwe. Ndashaka gushimira Imana ku bintu yarayinkoreye. Nari mbize mwene wacu yari umuntu aburwa cyane, yaje bakara mu kabare, nkafata Bibiliya nkamurarira ariko hamwe inzoga, ndamubwije mu Imana aho acara nko mu gasho nk'imisi nk'ingahe, nkarira nkasonza nkishonzesha kubera we, nkavuga ati mvuga ntacyo bitwaye Imana izo tinzo bikora. Rero ubu yaraye bikoze, numvise uwa kane ndabungiye kumurondera, ndamondera kugeza saa 4 z'ijoro, nibaza yase mu kabare ndanarira, none yasubiye ndago burya numva ngo yavuye ino ngo rega ngo nzoshya mbatizwa. Burya numvise uko nyene navuze oya reka manze gusenga, ndarira Imana wibuke cyagiye narira Imana rero yarabikoze, yarabatijwe, ndashimira Imana. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe. Amen. Ndashimira umuvyeyi wanje hano, ndamushimira gose. Je naragwajije umugabo mu mwaka uheze mu kwa gatandatu. Naragwajije umugabo mu mwaka uheze mu kwa gatandatu, aragwara araremba, hama ndamuzana ngaha mwungera aramusengera gose. Mu nyuma turaja mu bitaro, mugabo mu nyuma kandi arasubira muri Desembre imbere ya Noheli, aragwara araremba, turinjira mu bitaro, mwungere acakomeza musengera. None nje gushima Imana yo mwijuru, yarakoze ibitangaza, ubu yakize, naho afise amadorere ngo ababari nk'ibikomere, ariko ndashima Imana cyane ko yakize. Ikindi nje gushima kuri jewe, Imana yo mwijuru, abanzi baranzi mwije kuva tukiri mwijabe, ndashima cyane 2022 tubonanye n'umuvyeyi wacu, umwungere wacu nyakubahwa, mumukomera amashi. Kuba mpagaze uno musi ngaha ni kubera intumwa yacu, kandi mumwongera yandi mashi. Ijoro n'umurango ntako atahengeshanya kunsengera, kandi ndashimira cyane abasenzi bo ngaha, ijoro n'umurango bakomeza bansengera, ndabashimira. kandi ndashima Imana yo mwijuru, nukuri nari mvuye ruguru ndi mu nzira, Imana imbohora ku musegonda, nabo bantera ku mwanya mugabo ku Imana nayo ikakomeza imbohora ku mwanya. None ndagishimiye cyane, kandi yarambohoye, numva nakize, numva amashimwe n'ay'Imana. Umwami wacu Yesu Kristo twabonanye yasezeye, yapfuye, yunze, kabaye, azi ko agiye gupfa, ariko ndamubwira tugiye gukira, ntiyabyemera. None dukomere amashyi Umwami Yesu ko yamukiza. Jungle.